Ndabaye ikaze mwese mu kiganiro Kanguka. Izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatanu, maze ko ku munsi wa gatanu tuganira ku byerekeye ubugingo budashira. Ni vyiza ko tubiganira ko buri ndwi buri cyumweru, kuko abantu barasamara cyangwa bararangara bakibagira ikintu kiruta ikindi. Nje tumaye ku munsi wa gatanu nabashaka kubibutsa yuko hariho ubundi buzima kandi ntushobora kubwinjiramo uri umunyavyaha. Ushobora kubwira uti none ndi mu ndatakora icyaha. Nivyo abantu barakora ibyaha kubera intege nke, ariko iyo wakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe ugacika icyaha mugisha, ivyaha vyawe wakoze kuva umwanya wakiriye Yesu, Imana iravyibagira bigafatwa nk'uko atabibaho, kuko irabifuta cyangwa irabisiba. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yesaya 43 umurongo wa 25, Esayi 43 verset 25. Imana nyine yivugira yuko ariyo ihanagura canke ifuta, isiba ibyaha canke ibigabitanyo, kuko muri uwo murongo nyene mu Gifaransa bavuga ngo je ne me souviendrai plus de tes péchés, ngo sinzosubira kwibuka ivyaha vyawe. Ushobora kuba urivye, warasambanye, wisambanije, pornography, hari ibintu vyinshi bibi wakoze nawe nyene urazi ko ari bibi, ariko ngo umunsi wakiriye Yesu Kristo, umunsi wewe nyene uhisemo kwakira Yesu Kristo, ngo ivyo vyaha vyawe ngo ntizosubira kuvyibuka ukundi. Si kuvuga yuko itabizi, ivyo rero ni vyiza ko tubitahura. Si kuvuga yuko ngo mu bwenge bwayo ngo ntibizi, irabizi. Nuno munsi ndazi vyaha nakoze imbere yuko nkizwa, Imana irabizi, ntiyavyibagiye. Ni gute je no vyibuka hama yo ikavyibagira? Imana ntishobora kuvyibagira, ariko ifata nk'uko ataco wakoze. Iyo uvuze ngo sinzovyibuka ukundi, ni ukuvuga yuko nta nkurikizi z'ivyaha wakoze zizohaba. Ndabisubiramo, si ukuvuga ngo Imana ntiyibuka ibyo wakoze. Iyo uvuze ngo sinzovyibuka ukundi, bisigura yuko Imana itazoza kukwagiriza ku vyaha wakoze, kuko wahisemo kwakira Yesu kihana, ukamwakira mu buzima bwawe. Amaraso yavuye ku musaraba agaca atuma biya vyaha vyose wakoze bifutwa, bisibwa, ku buryo bisa n'uko utigeze bikora. Nubwo yuko inzamba niyavuga uzozuka mu bandi nk'uko atacaha wakoze. Umunsi urubanza imbere y'intebe y'Imana, nta jambo na rimwe, nta jwi na rimwe izokwagiriza, nta dayimoni nimwe izokwagiriza, kuko ivyo vyaha vyawe vyafuswe, vyasibwe, vyahanaguwe, kubera wakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza. Rero giye wakiriye Yesu ugahitamo wenyene guca bugufi, ukavuga uti mwami Yesu ndakwakiriye mwami n'umukiza wanje, ukemera wewe nyene ubwawe kuri umunyavyaha. Muri uwo mwanya ivyo wakoze vyose, nimba warivye, nimba warasambanye, nimba warishe, ico wakoze cose kirasibwa, kirahanagurwa imbere y'Imana. Ico rero ni ikintu kidasanzwe nama ndabibutsa, kandi ndabibutsa yuko bidasaba ko uba wari umunyavyaha ruhebwa, kuko kenshi hari abantu bazi yuko kino kiganiro cyo ku munsi wa gatanu kiraba abamaraya, kiraba abasambanyi, kiraba abicanyi. Sivyo gusa. Umuntu wese ariko aranyumviriza atarafata ingingo yo kwihana, bitaravye inyifato yawe nziza, kuko abantu bashobora kubona kuri umuntu mwiza, umuntu w'intore, umuntu afite imico myiza. Imico myiza ntizokutwara mu ijuru. Ivyo ndamara bisubiramo kenshi. Imico myiza izogufasha kubana n'abandi neza hano kwisi. Imico myiza izotuma abantu bakubaha kubera wifata neza, kubera wigenza neza. Imico myiza izokubuza kuja muri gereza, muri prison. Ntuzofungwa, ntakibazogira, ariko ntibizokujana mu ijuru. Ikintu cyonyine kizokujana mu ijuru suko uri umwana mwiza, ukundana, ufata abantu neza, witaho abakene, ibikorwa vyiza. Ivyo byose ni vyiza, sindavuze ko bidakenewe, ni vyiza, ariko ntibizogutwara mu ijuru. Ntuzogera mu ijuru kubera ngo ukora neza, ivyo ntibizogutwara mu ijuru. Ikizogutwara mu ijuru, izotuma ushobora kuronka uburenganzira bwo kuja mu ijuru, nuko wogejwe n'amaraso ya Yesu ugaharirwa ivyaha vyawe, kuko ivyo vyaha nico bizokubuza ijuru. Ivyo vyaha rero vyo kubujije ijuru biraba mu Gifaransa bavuga neutraliser, birapfa, bigata ubushobozi kubera amaraso ya Yesu, bivanye nuko wewe waciye bugufi ukihana. Abasambanyi, ababeshi, ababana badasezeranye, abagabo basambana n'abandi bagabo, ivyo vyose wihane. Fukama rero uhamagare Yesu aze mu bugingo bwawe, ubugingo bwawe buzohinduka kandi uzoronsa uburenganzira bwo kuja mu ijuru. Ushaka umukozi w'Imana gufasha, uhamagare kuri 76 11 11 73 plus 257 76 11 11 73.
turakomeza n'ikiganiro kanguka. Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho, turakomeza kwiga ku kete Pawulo yandikiye Timoteyo. Twatanguye kwiga kuva itariki 8 z'ukwezi kw'icenda, rero tuje mu cete cya mbere igice cya gatatu, mugabo duheza ico gice uno musi. Rero ejo nako nabwira cyane kuvyerekeye abakire cyangwa abatunzi, tugeze kuvuga kuvyerekeye urukundo rw'amafaranga ko ari yo muzi w'ibibi byose. Twabibonye murongo w'10, ariko murongo wa 11 Pawulo amwandikira avuga ati ariko wewe mukozi w'Imana uhunge ivyo bintu vyose. Kandi gerageza gusoma muri Bibiliya y'ikirundi ngene vyanditse, ariko wewe muntu w'Imana wame uhunga ariko ukurikire. Umumviriza akantu karakomeye, ukurikire cyangwa witeho ubwa mbere ukugororoka, icya kabiri kubaha Imana, icya gatatu kwizera, icya kane urukundo, hanyuma ukwihangana n'ubugwaneza. Ibintu bitandatu bikomeye, nimba ukurandika uvyandike, ibyo birakomeye cyane. Ndabisubiramwo: ukugororoka, ukubaha Imana, ukwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Iki ni ikintu gikomeye gose, ni impanuro ikomeye cyane ko ramuha ko ibyo nkwiye kwitaho cyane. Ko bikaba bivuze gutyo nuko ravuye ku murongo w'10, ariko erekana urukundo rw'amafaranga ko rumuzi w'ibibi byose. Mane majambo, urukundo rw'amafaranga rushobora kukubuza gukurikiza ibintu byose meje kuvuga. Urukundo rw'amafaranga rushobora kukubuza kugororoka. Urukundo rw'amafaranga rushobora kukubuza kubaha Imana. Urukundo rw'amafaranga rushobora kukubuza kwizera. Nabonye abantu benshi bava mu kwizera ko baronse amafaranga. Urukundo rw'amafaranga rushobora kukubuza gukundana, ugasanga uciye wikunda, ukagenda ubwibone bwinshi, umaze kugira ubwibone nta rukundo bugifise. Urukundo rw'amafaranga rurakubuza kwihangana. Ntibikunda ko wihangana, ushaka ko abantu bose bakubaha, bagira ivyo ushatse, ivyo uvuze. Urukundo rw'amafaranga rutuma utabugwa neza ubwira, kuko ushaka gutegeka, kuko ushaka abantu bose bakubaha, ko wumva kuri umuntu ukomeye. Iyo ni ibintu bikomeye Satani yamazanira abantu kubera urukundo rw'amafaranga. Rero igitangaje ntibisigura ko ufise amafaranga, bisigura yuko ivyo bintu byose meje kuvuga uko ari bitandatu, nimba utabifise muri wewe, bisigura yuko ufise urukundo rw'amafaranga. Waba umukene cyangwa umukire cyangwa umutunzi, iyo ufite urukundo rw'amafaranga muri wewe, ivyo bintu bitandatu byose nta kibanza biba bifise mutima wawe. Kumbure n'ubizi kuri ufise, n'abantu ntavyo bazi, ariko ijambo ry'Imana ntiribesha. Nihandi umuntu agira inyifato ugatangara, abantu bagatangara ati ko turatubibona, ariko ivyo bintu byari muri we, nuko yuko avuze ibyo bintu bitandatu byose navuze, bisigura yuko afise urukundo rw'amafaranga, acagaragaza ibintu bihushanye na byo bitandatu byose navuze, kubera afise urukundo rw'amafaranga muri we. Amafaranga icyo yakoze, yagaragaje ivyo bintu byari muri we, kubera yarasanga ufise umuzi wo gukunda amafaranga. Kubera amafaranga abonetse rero bica bigaragara. Ntasubira kugororoka, ntasubira kubaha Imana, ntasubira kwizera, ntasubira gukundana, ntasubira kwihangana, nta kugwaneza agira. Byari biri muri we, vyihishije muri we. Umurongo nashaka guhereza ko rero mu kino gice cya gatandatu, umurongo ukomeye cyane, umurongo 12, aje kumubwira ivyo bintu byose meje kuvuga bitandatu. Acamubwira ati ugwane intambara nziza yo kwizera, combat le bon combat de la foi, ngo ucakire ubugingo budashira. Ndagakunda akakantu ngo ucakire ubugingo budashira, saisir la vie éternelle. Uno munsi inyigisho twumva kuri YouTube nizo gucakira imiduga, gucakira indege, gucakira amazu, gucakira ibintu bigaragara, ariko ijambo ry'Imana dusaba gucakira ubugingo budashira. Igituma abantu bacakira ibintu bigaragara, imiduga, amafaranga, amazu, indege, niko ravyo kamere yabo yifuza. Gucakira amaviza, gucakira abagore, ivyo ni ibintu waba wifuza muri wewe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ati cakira ubugingo budashira. Kugira ushobore gucakira ubugingo budashira, bisaba kugwana intambara nziza yo kwizera. Mbega intambara mbi yo kwizera ni yihe? Ni intambara yo gucakira ibintu vya kamere, ibijanye n'ivyo kamere yifuza. Intambara yo gucakira ibintu bigaragara, iyo si intambara nziza yo kwizera. Nivyo urizera, mugabo si intambara nziza yo kwizera. Ni intambara mbi yo kwizera, kuko ni intambara y'umubiri igutuma ushaka gucakira ibintu bigaragara. Ariko intambara nziza yo kwizera igutuma ushaka gucakira ubugingo budashira. Bivuga yuko agakiza ufise nukavako, ugenda mu kwezwa kugira ugumana gakiza waronse. Ako gakiza nako avuga ngo waragashinga intahe imbere y'abantu isinzi. Tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Agakiza si ikintu hisha, niba akoze kukijijwe aho ukora, aho wiga, ntuzokwihakane Yesu, wemere uti narakijijwe. Nuguzi ko umushefu wawe ashobora
kuba udahuje idini canke atabikunda uvyemange, naye gukura aguhuye Yesu urahiriwe, ko hahiriwe abahamwa bazira Yesu Kristo. Rero iki ni nshaka kurangiriza ko uno munsi turangiza igice ca gatandatu, ndabasaba ko mu ndwiza muzobe mwabisomye tuje tugira ko ni ikete ca kabiri, naryo rikaba rigizwe n'ibice 4. De Timote igizwe n'amashapitre canke ibice 4. Naganda basabe muzobe mwabisomye mu ndwiza nje dutangura ikete ca kabiri, deuxième lettre de Paul à Timote. Ariko nizere ko mwasomye kino gice ca gatanu ni ca gatandatu zose, nimba mutabisomye musure mubisome. Hariho n'ivyo ntashoboye kuvuga kwera umwanya ndashobora kuvuga vyose nabibabwiye, ariko hari ibintu vyinshi cyane mpwemu yera yatwigishije. Ejo n'umunsi wo gusengera abagwaye, ndabifuje weekend nziza, ndio bishatse tuzokomeza ku munsi wa mbere.